Ijambo ry'Imana uyu munsi. Mugira mukurikira ikiganiro ijambo ry'Imana uyu munsi. Ijambo ry'Imana uyu munsi ni ikiganiro kigufasha kubaho ubuzima buhimbara Imana, ukagitegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Ndakuramukije inshuti mugenzi mukuza kino kiganiro ijambo ry'Imana uyu munsi. Kino kiganiro ugitegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio y'u Burundi, ukaba uri kumwe na Rodasmanirakiza ndiko ndahigushikiriza. Mu kigo cyacu cy'uno munsi tuganira ku ijambo ryo guhimbaza. Ibiri mu isi, mu kirere n'inyenyeri bintera kwiyumvira icubahiro c'Imana. Uburebure bw'igihagararo n'ubw'intambwe bw'ico gice Uhoraho yaremye bintera guhimbaza Imana. Iyo mbonye utuntu duto duto turi muri ino si, utuntu dushobora kuraba tukabona, udukoko duto duto canke tugoye kubona n'amaso, ivyo byose bintera guhimbaza Imana. Igitangaza nuko hari n'ibintu bikomeye kandi bigoye gutahura bibonwa hakoreshejwe za rugagamisha. Ingene isi yaremwe bikwiye kugutera guhesha icubahiro Imana umuremyi. Ivyo yaremye bikwiye kwamamara no gutangaza. Mu buryo bw'impwemu ukwiye kwishima no gutangazwa n'agakiza kayo yaduhereye muri Yesu Kristo, umwana wayo w'ikinege, umwe mu butatu bweranda, aho yambara umubiri w'umuntu agaheza akishirako icaha c'isi kandi agapfa kugira aneshe isi n'icaha. Ubutwari, ubwenge n'ubushobozi vy'Imana bigaragara mu buryo butandukanye, haba mu buryo bw'umubiri canke bw'impwemu. Ukwiye kwama uriko urahimbaza Imana mu mutima wawe. Reka twibaze ukugene Uhoraho ahimbazwa n'ivyo yaremye. Ndamaze kuvugamwo bimwe bimwe, ariko sinzi ko uvyibuka. Ariko nk'umuntu, kimwe mu ntumbero zawe ni uguhimbaza Imana mu buryo atakindi kiremwa na kimwe gishobora kubikora. Abantu ni inshuti z'umuremyi, kandi c'Imana igomba nuko tuyihimbaza n'umutima wacu wose hamwe n'umushaha wacu, igikorwa ibikoko n'ibiterwa bidashobora gukora. Fata akanya wiyumvire. Gushingirwa intahe n'umuntu ko hari ico wamukoreye akagushimira bitera umunezero. Ibaze nawe ku Mana naho. Igomba ko tuyishimira ubuntu bwayo, ubwenge bwayo n'ineza yayo. Fata akanya k'umunota uheze uvyiyumvireko. Mbega urahimbaza Imana? Mbega urayishimira ku mihezagiro yose iguha? Kumbure mu buzima bwawe hoba hariho abantu b'abanyavyaha bateza akavuyo. Birashoboka ko aho uba ikirere caho kimeze nabi cane. Hashobora kuba hariho imiyaga mibi canke ibisa navyo. Kumbure hari ikibazo ufise utaratorera inyishu, ariko Imana niyo irushiriza kuguha ubugingo n'ivyo ukeneye vyose kugira ubeho, kandi yaraguhaye abantu bagukunda aho mu kibano. Namba ata nshuti ufise, urashobora kurondera abandi bakristo abo mushobora kugiriranira ubucuti kandi mukagira umuryango. Imana mu buntu bwayo n'ineza yayo yaraduhaye ibintu vyose, kandi kiremwa muntu nico kimuhesha icubahiro mu bwenge yamuhaye. Umuziki, imashine, imico n'ubundi buryo bwose aho ubwenge Imana yaduhaye bigaragarira ni mu kiremwa muntu. Kenshi turabona uburorero bw'ineza aho abantu ubwabo bagira umutima wo gutanga, bakagaburira abandi kandi bakabafasha. Uko niko guhimbaza Imana vy'ukuri. Ni igicapo c'Imana. Ni ukugaragara kw'Imana muri twebwe, kandi ivyo vyose bikwiye gukorwa bihimbaza Imana. Ndizera ko inkuru z'uko isi ihindagurika utazishira ku mutima. Ihindagurika ry'isi ntiririgira rishobora kwerekanwa n'abahinga mu bazi y'ubushakashatsi bwabo ingene rigenda. Turazi ko imiti idashobora kuyiteranya, kandi ntishobora guhinduka mu biremwa bigoye. Ibi ntibibaho, ni inkuru. Ni icyumviro cyashizweho kugira gisubirire kumenyekanisha umuremyi. Ndizera ko wemera Imana nk'umuremyi, uwakuremye.
iyo niyo mpamvu utegerezwa kwama wiyubaha, kuko uri umuntu waremwe mu ishusho y'Imana, icyaremwe kidasanzwe cy'Uhoraho. Mu by'ukuri yakwiyumvire ko cyane mu buryo yarungitse umwana wayo Yesu Kristo kugukiza ibyaha byawe n'ububi bwawe. Ukwiye rero kwama uhesha Imana icubahiro muri Yesu Kristo. Ubundi buryo Imana izokwiheshamwo icubahiro ni mu rubanza rwayo. Umenye ko hatanguye iremwa hazoza n'urubanza, aribwo burake bwayo. Uburake n'umujinya vy'Imana bizoba bikomeye cyane gusumba ubushobozi bwo mwirema. Mu gitabo cyo Kuvayo igice ca 14 turabona aho Imana yashize hejuru Farawo, hanyuma ikamureka agakora ivyo agomba kubera gukomantara k'umutima wiwe, kandi akaba atashaka kurekura ihanga ry'Abisirayeli nk'uko Uhoraho yabishaka. Uhoraho yaciye ateza Egiputa ibyago 10, ibyago birungitswe n'ijuru guhindura ubugombe bwa Farawo, maze akemera akarekura ihanga rya Isirayeli rikava muri Egiputa. Uhoraho yakomantaje umutima wa Farawo, kandi yavuze ko yabikoze kugira agaragaze ubushobozi n'icubahiro vyiwe. Dutegerezwa kumenya ko niyo Imana yafata ingingo yo guca urubanza, gucira kwiteka, izobikora mu buryo buramvuye kandi bw'icubahiro. Uko niko izobikora igihe Yesu azogarukira, kandi nibaza ko uzowiteguye kugira ntuzotwaranwe n'abatizera, ntuzohananwe nabo. Bamwe baribaza ingene Imana ishobora guhonya abantu. Biroroshe kandi birasanzwe, kuko n'abanyabyaha. Nibarubura kigongwe imbere y'Imana, ikibi bakirutisha iciza, ntibashaka kumenya Imana nk'umuremyi. Bazokwikwegera urubanza ubwabo. Ndizera ko nawe utameze nkabo. Ndizera ko utamogoreye gukora ibyaha. Uracafise umwanya wo kwihana, uracafise akanya ko kwakira umwami Yesu. Nico gituma yama yihanganye arindiriye ko abantu bihana. Imana ishaka ko imenyekana kubw'incungu yayo yatanze n'agakiza kayo. Imana imaze kwiyereka Mose, ubu yayibwiye ati, nyereka ubwiza bwawe. Iki cyabaye igihe gitangaje, kubera Mose yari amaze kubana n'Imana ibihe bikomeye cyane, kandi usubiye inyuma, Mose yari yarabonye igisaka caka kidatemuka, kandi Uhoraho yari yaravuganye nawe muri ico gisaka kidatemuka. Yarabonye vya vyago 10 vyatera Egiputa. Yarabonye ikiyaga gitukura gicikamwo kubiri. Yarumvise ijwi ry'Imana, kandi yaravuganye nayo. Uko niko Imana yamugaragarije icubahiro cayo, ariko yabandanije kuvuga ngo, nyereka ubwiza bwawe. Ntiyari bwabone Imana amaso mu yandi. Ntiyari bwabone uko Imana isa, kandi ico nico yashaka. Uhoraho araheza aramwishura ati, ntiworaba mu nyonga hanje, kuko umuntu atondaba mu nyonga ngo abeho. Ni nkaho twovuga ngo, ingo wirabire ubushobozi bw'imiravyo. Niwinjira ahantu hari ivyuma bihingura ubutare, maze ukabona ubushobozi bwavyo, kuzoba ari guta umwanya, kuko bishobora kuzokwica ugapfa. Uko niko umuntu adashobora kwinjira mu bwiza bw'Imana afise ivyaha vyiwe. Yoca apfa, kuko n'ahantu hera kandi hahambaye cyane hatagira agasembwa. Ivyo rero tuzobishobora niyo twazugwa mu bapfuye mu gihe cy'izuka Yesu agarutse. Ico ni ikintu dutegerezwa kurindira twihanganye cyane. Tuzogirwa bashasha, twambara umubiri mushasha, maze turagwe ubugingo budashira. Nk'uko Yesu yabivuze, tuzoba dusa n'abamarayika, kandi abamarayika barashika aho Imana iri. Ico nibaza aha nuko abamarayika ari binyabugingo, ariko bishobora kuba biboneka. Ariko twebwe turi abantu b'umubiri bafise akameremere k'umuntu. Rero ntitwashizweho kugira dupfe gukandagira imbere y'Imana uko nyene uko twishakiye,
ariko umunsi umwe bizokunda, kubera nitwamara kuzuka mu bapfuye twizera ko tuzomera nka Kristo. Ntituzoba tungana, ariko akameremere kacu, umubiri n'impwemu byacu bizohindurwa ku buryo tuzoba dusa n'abamarayika, nuko duheze dushobore kwegera ubwiza bw'Imana. Ndizera ko ivyo biguhimbaye kandi bikubereye inyigisho iryoshe cyane. Rero aha no kugabisha k'uburake bw'Imana ari bwinshi cyane. Yesu yarabivuze neza, yisunze umwuzure wishe abantu bose bari ku isi, kiretse abantu 8 bari mu bwato. Abantu benshi ivyo barabihakana kandi bibaza ko ari gitito canke inkuru, maze ntibabishire ku mutima. Nawe ntiwihende ngo ukora iryo kosa. Ushobora kuba uri umuntu uciye ubwenge, ariko ntubikijuju kugeza aho udaha agaciro ijambo ry'Imana. Nk'uko Uhoraho yishe abantu bose ubwa mbere, niko azocira urubanza isi yose. Ukwiye gusoma ikete ryandikiwe Abaroma igice ca mbere, kugira urabe ubushobozi Imana ifise bwo gucira imanza ivyo yaremye. Ico Imana ishaka nuko wakira incungu Imana yatanze ugakizwa. Ndaguhamagarira guha Kristo umutima n'impwemu vyawe, mutumbere uheze wakire imbabazi ku vyaha vyawe. Uracafise akanya ko kwihana no kubwira abandi ivy'agakiza. Tera intege abandi nabo batumbere Yesu Kristo. Imana igufitiye kazoza keza, kandi irashaka ko nawe uzoba mu mugabane wayo. Nuko rero iyegurire Yesu Kristo, umuhe umutima n'umubiri, kandi urindire ubwiza buzohishurwa n'Imana muri Yesu Kristo. Imana rero ikugirire neza, we wumvirije kino kiganiro ijambo ry'Imana uwo munsi. Dusenge. Mana Data wa twese uri mu ijuru, ishimwe n'icubahiro nibibi vyawe, wewe wera kandi ugororotse. Twihweje ivyo waremye vyose, ubereye amashimwe. Nk'abana b'abantu wahaye ubwenge, duhe kwama tugushima ibihe vyose, kandi ishimwe ryacu ryame mu kanwa kacu urudaca. Tubisavye mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen. Ikiganiro cyacu cy'uno munsi kigarukiye ngaha. Ufite ikibazo cyo wunganira, telefone ni 71 204 197 canke 69 499 619. Urashobora kudusanga naho dukorera, nimero ya mbere ibarura ryitiriwe Gerard, inimero 27. Yesu rero abandanye ahugirira neza naho butaha. Uhejeje gukurikira ikiganiro ijambo ry'Imana uyu munsi. Ufise ico ubaza canke ico wunganira, twandikire kuri email twereburundi@gmail.com. Urashobora kandi kutwandikira kuri Facebook Burundi. Nimero ya Whatsapp na 257 69 499 619. Urashobora kutwandikira ikete ugasanduku k'amakete 1140 i Bujumbura. Telefone yo mu biro ni 22 24 26 57.